nico kirimo ntisubanga imigenzo ya umukobwa kera ntashobora mbirera. kugenda aza abahungu 10 ukambwira ya divorce ariko arabaza mbasha kito kubera yavuze akantu kajanye ngo no kubikora gutandukanye tuvyemeranye tureke kubeshanya tureke kwinyegeza kuko aho buvugira ni mu kirabo usanga umwana wo mu minera aje kugura agacupa atumwe no muvyeyi hariya avyumvise muri ko murabiganira kandi ko umwana atari uwawe ntugira icyo umuhisha ntugira n'icyo umurinda kubera ko si uwawe icyo azoba cyose ntacyo kikwega ntutinya kuvuga ibintu bijanye no kwerura ibintu bijanye n'amabanga yabubatse urumva nako kazina amabanga yabubatse kandi urumva ntabitinya kubera hari igihe nawe usanga bavuga ati reka namukwakwandira nico gituma uno munsi generation no munsi umwana ntazi ko guca hagati y'abantu babiri bahagaze ariko ubonye wagiye muri mariage yo mu mwaka uhetse mu myaka 2 ukazona ravyaye nk'abana babiri ukazona wa mugore kwa undi mwese yarengana mukavuga ati ego muyatambuka bose asigaye atambuka ibere ryaronkeje ntibanganya size mwe mu rupira wa igitenge yiriwemwo yamesuye yari karateka aje ugasoko umugabo avuye ku kazi ntashaka aza kugira ryo guhagarara ngo aramutse umugore we canke murindire badugane kwa kari karamutera isoni wa undi yakunda suje ari karabona nibisigura ngo niyasohokera hahandi kuri ka kabare ari kumwe n'abandi bagabo akabona abandi bagabo bo bicungwe bafise aga side chick avuga ati oya ko kantu gakura ko agateka we ko ngo kaza aho kantu kawe kari soft gasa neza kananukiya urumva kanamota neza karamwenyura ngene kagufata mu byanwa nka nuko yatashere wa mugore yabonye nk'izo nimero zose zamuciye mu maso umugore akacabona kwa kundi hani gihe yoga ari uko agira aje kuryama urumva umugabo agitaha ntigeze anagira ishaka ryuko aza kumuyambira igihe bahura agiye ku butike canke ku isoko ingene yamubonye aduza atashe muhira avuga ati nkujya abagabo b'abavyeyi shosho nibashwana umugabo acamara imisi adahari adataha canke atasamuna n'ijoro ariko mu bantu generation yacu ntawe utabonye nimbe yarabonye se akoza kurusha nyene byari bihari peut-être bigahera bigaje narabibonye of course narabibonye bro kore ki dutinya kubivuga muhi wanyu ego narabibonye muhira ego sivyo ugasanga abavyeyi barabwirana nabi kenshi mugabo ya urushiruka baruragiye apana na rumwe zikabana nyinshi wewe ntushobora kumenya ivyari behind kubera ko ari moto ariko uzubirabe iyo ukuze papa ntasubira gutinyuka gukoza kurusha mama naho boshwa nababwirana mu cumba kumva ko vyahize ntibaza n'imbere yanyu niyo baje imbere yanyu baza baba birega umwe wese avuga ati yankoreye iki niki mayine yagize ibi nibi yari kanyagize ibi nibi bigenda uko ndamusiguriye acinyagiriza ibi donc TV. Welcome ladies and gentlemen muraho murakomeye nizera ko meze neza muri wose mwiriwe canke mwaramutse bivaye nta muhereye ni Frank Anso kuri kamera za Siren Vibes TV so uno musi dasanzwe ndafisiye abatumire maybe mwaramusanzwe baza handi mugabo today bari hano onyagasho kuganira kugiye bitandukanye ni sujet zibiri sujet ya mbere ni ijanye nuko kera kubera iki abahungu babashimira abagore genre abavyeyi babo kubera iki aribo barinda kubahitiramo abagore babo iya kabiri nayo kubera iki ubunye ama divorce ari menshi cyane gusumba muri kahise tandukano y'uno munsi nakahise niri kuvuga mu mibano so welcome wicare umvirize igano iryoshe muzamukuye so welcome brother none wahereye wanje avuga ngo nta mukura bura mukuru wiwe alane ni mukuru wanje Ega senzwe twatanguye Jenny sawa entre yanyu babiri nde mukuru oyo nde mukuru mu myaka mugabo riga ukuru sibwo bugabo mu myaka ninde mukuru ndenda birazi ko ndumusaza no hama ubugabo nawe ndabufise muri bwe babiri twese turabufise gusa baratandukanye butandukaniye he ngira bitandukane ku byo tugaba birashoboka harimo ibyo tugaba ari kuba ingabo hariho no kuba ni kugaba no kuba ingabo no kugira ikomera amagabo urumva mu mugabo harimo kugaba kugabira hakabamo kuba responsable kuvuga umuntu yitaho ubugabo urumva ubugabo buca buza ajaho n'ikintu cyo kwita kugaba kuba amagabo kuba ingwanya kandi nshobora kuba umugabo utarinda umugore wawe nshobora kuba umugabo udashobora kuba kareka dufate kari ubugabo buzira ubugaba yes n'ubugabo buzira ubugaba so ndabasore babiri baraza kubidondora bose kugira ngo mushobore kumenya hari imperi wabere kuri we mukuru mu myaka aye
baheri ni buryo ari buryo urabona ingenzi cyane buryo bwantuze bo nitwa Mbasha ngenda ku mana barigabo ndi kweri navuga ko ndi umusore sindubaka mugabo niyo niko ndaca witwa Mbasha ngenda ku mana barigabo niyo mazina yawe koko none umvise atariyo navuze yego ntaco ariko urikangamo muri amazina bavuje amazina bayishinga gira umuhevizi ngenda ku mana mugabo hari izina je nkunda kugita izina ry'igishenzi kubera ntazi cyo risigura sindi umuzungu sindi umukini izina ry'ikizungu ko bari barasirimutse ngo ni Rodrigue hagiye twa Rodrigue imagine ko twizina hiryo mugabo gashuza arabambasha nawe umva ari giza Rodrigue ni kiza bro okay ariko Mbasha ni giza okay Mbasha gisigura iki kubasha naravyumva okay genda ko widondora rero kugira bakumenye exactly bon hari biki ivyo byose nabikora umuntu afite akazi ashobora kumbwira kubera ko kurira amaboko naco bimazi kuvana kera narinda abantu bamye bakora ubuzima buratwigisha gusumba uko amashuri atwigisha rero umuntu yonyitura turashobora gukorana ndi mu vy'umuziki Nabonye ndi manager wiwe hariho n'ubundi mugabo sinashobora kumuvuga urumva bamaze kuba babiri ni manager wa MT1 muri bazo umuntu ari manager wa MT1 welcome brother thank you bakunzi basara vibes bakubone basi banakumenya je nitwa Nduwarugira mwene habona imana na Kamikazi mwuzukuru wa Sururu nitwa Nduwarugira Alan the real the realest one zina gigishenzi sigigishenzi nitwa Alan ari Alan hama nkaba ndi real mu buzima busanzwe sinzi gufakinga feelings uko niyumva ni wabigaya ni wabishima mind your business Jesse ntabwo ari business zanje kuza kubifata ntabwo jewe binyega igikuru nuko umenya uko niyumva nakuvuga ngo nshavuje ntiturinda gutera pads ibiri naco gituma nanje ngo shavuje sinda bimenye nkazobimenya ku wundi ko nagushavuje mpampejeje kugukura mu bakunzi butunzi bw'umutima wanje abagabo mubona ngahare ngo ni imbwa ariko nkibona zinombwa imbwa ya mbere yatanguye kuza ari cyo nabonye nashaka kuyibaza kubera iki bino bintu dusigurire ivyo bintu dusigurire ibi bintu murabibona ngaha ibi bintu bisigura apana umupira aya macouleur aya macouleur ari ngaha anya asigura iki bro okay nta kintu na kimwe nosigura nuko nkunda black color hama nkabina nara black color ego black color ego si just kumvuga black naje ndakunda black color but it's color izi nazibonye kandi naravyumvira ko bazobimbaza kenshi ndibuka n'umusanga kuri ya globo aya mabara yazi bose ego bisigura mu bisanzwe aya mabara ni bana vya bintu by'abageye ntuce ku ruhanda baba byita rebejete I don't know mugabo nje ntabwo navyiyumviriye kwera ko bwiza bw'impuzu ico LGBTQ okay L ndashobora kuyimenya lesbienne B ndashobora kuyimenya bisexuel G ndashobora kuyimenya ni gay T nibaza kari transgender ibintu byo ariko Q ntayonze kandi muri ivyo byose nta na hamwe ndi ariko arabi azizi izo abbreviation azizi nk'uzizi koko kwera ko ndabikurikirana mara amasaha 18 kuri social media muri izo social media sindi bari babandi umwigisha yigera kutubwira ngo batunze telefone imyaka 10 batarigera bavisita Google no kuvuga ngo ikintu ca mbere mvisita kenshi ni YouTube hands ariko problem mama mvisita cyane YouTube studio kwera ko the Roy TV show ikintu kigira kabiri mvisita cyane ni YouTube bisanzwe ndakunda music cyane kurusha hama nkanakunda cyane gukurikirana ibijanye n'isi hama ivyo nibaza yuko iyo ubikurikirana ivyo ntibishobora kugusiga kuko uno munsi bifise promotion irenze sinzi gituma muri PSG bambara nimero ziri mu iyo darapo urumva muri PSG biravana no muri mondial hari abari bambaye uyafitanye contrat nabo yambaje je ndabihevye okay bon basha nariko ndavuga nti
iyo ivyo bintu bifise promotion irenze ntushobora guca kuri YouTube utabibonye hari aho bavuze ngo 50 Cent ngo aravuze ngo ko ngo Puff Diddy na Jay-Z ngo araba gay urumva izo sena zugure mugabo niba bona ikintu cyose kivuga umugay uraza gusanga muri darapo uraza kubonamwo amabendera yabo uraza kubona manifestation ariko sinzikari manifestation canke iki uraza kumva ngo umunsi wabahariwe niki niki mugabo nubwo nabonye ngo ari mu kwezi bari mu kwezi oho mbasharabizi ariko rero manzo iyo ubonye wewe umuntu genre yambaye ibintu birimo couleur nkizi turekane na Aran wiyumvira iki bo kubira ko urabanza ukamuraba bo manza nkamuraba eski uyu muntu mbo kumuraba apana manza nkamuraba ingena ameze uyu muntu yobaza ico bisigura kubira aho ari abantu tubita abanyoha ikintu cyose apfa kuyambarira atazi carico aho hariho n'abantu benshi batazi ico bisigura oya munyoha n'ugikora kizi yacinyoye ariko atazi biratandukanye no munyoha winyoye arabizi arazi ko bibaho umugabo ntaco bimutwaye ngira ngo wowe rero urakivuze uyu ngisohoka banasanze twahuye ikintu cya mbere yambwiye ngwambaye akadibendera k'abagay rero nayo igituma wagumye umbwira ngo ndafite ikibazo cya mbere sinigeze ngende ndakwiyumvira ngo aza kumbaza iki ariko nibisanzwe je ndayambara kubera ko ataco bintwaye umunsi ngura uwo mupira kwa Oscar nawuguranye n'ibutura zari butura zibiri n'imipira ibiri nagoze umupira wa jaune igomba kujamwo orange ngura n'ibutura ya Lakers cyangura na jeans kubera ko je ndamukunze amabutura hamaca mbona imwe irajanye n'ibutura byari bisanzwe sawa hari usuje tumba kuganira ariko ugashaka ari umugeye azokansara umuhungu tumurabire hagufi uyu muhungu tumurabire hagufi amnagay uyu muhungu tumurabire hagufi nta kibazo suje twagumina hari suje zibina shari kuduganira ko namaze kuzivuga ko kubera iki kera abavyeyi bo bashimira cyane abahungu bagore sorry kubera iki rero bashimira cyane abahungu babo abagore babo icya kabiri kubera iki uno musi ama divorce ari menshi gusumba kera mbona reka je tugire ku cyambere uko ndabizi cyangwa uko nabibajije kuvuga no munsi hariho urukundo ruri egoiste amini umuntu ashobora kuvuga ati ndicaguriye je ndicaguriye kuno ni ibintu menga bikorewe ku maranga mutima nta kintu kiza gufasha societe kenshi kirimo uno munsi dewe basha nashobora guhaguruka mvanga je kurondera umugore nishakiye usanga abavyeyi ntibavyemeye sikuvuga ngo bategezwa no kuvyemera oya kubera ko niyo tugizemo igereza menga n'abavyeyi b'umukobwa ugasanga ntibavyemeye urumva kandi umugisha mbere burya yaza kuva ku bavyeyi abavyeyi burya nivyo barashobora kuba mu makosa bakakuvuma mu makosa mugabo ahanini burya turi inyama n'amagufa z'abavyeyi rero kera byari byoroshe ko umuntu ushimira uwundi umugore kugira bagiri ntabwo zabari kunyungu z'umugore n'umugabo gusa ikintu cya mbere kera bavaloriza ubutunzi bwa mbere bwari umwana nta gusumba n'ibindi byose no kuvuga uronse umwana habaho ibintu bikomeye cyane kwibaruka gusa ryaba ari iteko uteye umuryango w'umugore n'umuhungu no kuvuga bavuga bati Frank wewe ushoboye iki bivaye n'ingene wakuze hamwe twurongora mu bagore babagwanya bivaye n'ingene mwe nk'abo twebwe mu Burundi dufise nk'intore bagwana tukasha turondera ahantu hari abantu bafite iyo spirit yo kugwana bagaca barondera umugore wo muri uwo muryango kugira mugira iki musige abazoguma bapambanira ivyo mwibarutse mugabo no munsi nico gituma kenshi bavuga ngo hari imiryango itabana sinzi ko ari byo cyangwa atari byo mugabo hariho ibintu bakunda kuvuga mu maraso bavyita ngo iki kujya ko kuvyarana abantu hafi consanguinité cha hariko n'abantu bavyara begeranye ugasanga nango bavutse ari bimuga ukuno kuvuga kera bafata rero umuvyeyi agatuma umuranzi shaka umwana bakamunza ahama bakubaka kandi vyarama kubera ko ntibubaka kubera emotion bubaka kuri purpose izofasha societe no munsi twubaka kuri egoisme twigishijwe usanga rero mu narakatiye abavyeyi barankatiye ibiki vyarabaye ugasanga twarabaye nyine ibindi bintu twarabaye ibikoko kite nico gituma kera umuvyeyi yashimba abana bashimirwa abavyeyi kandi niyo mpamvu ukaguma si bivyo no munsi muri make ugiriye ko n'ikibazo cya kabiri ko ino munsi impamvu hariho ama divorce ni kubera ko twubakira cyane kuri santima z'urukundo si kuri santima gusa no munsi papa tuvuge ko ari iterambere mwajya yaradusubije inyuma uno munsi
hari no gusambanya niko numvise bavyita urumva uno munsi je mbasha nzoja kurongora agashahu nawe n'abakobwa barenga 200 urumva uko tuzohura kose ntituzo babanganya ubuhinga bisako tubivuga uko biri ubu hari ukuntu usanga bavuga ati ngo ngo arakaze mu bintu bijanye ni andora bisina ugasanga rero ngenda nashira ku munzani yabinkoreye uku nsanga kubera kwa kamenye agatoki kamenye kagiruka kaguma kameze uko nsanga naho mbarazanye umugore tekada ikanje kumviriza n'ahandi uzoguma wirutse nsanga nirutse rero bigaca bituma we umfashe nimba wariroyo ati none nuko angenza aguma ngereka ko abandi ntaco nakora navyo nagira iki mugaba aguma ngereka abandi acatangura kuzicuka nakavuga ati nimba yarabiciyemo biroshe ko nayo avuga ati akagahungu nikagishoboye cyane mbasha nagishoboye kanigire ku wundi yankorera dawa cyane ntakaze nka naka no kuvuga rero ubu tubayeho twiteze ko abantu twubaka then no waka hashobora kuba hari ex umukobwa tuzokubakana cyane umugore wawe azokuma ko dawa ashobora muri dushikiye no musi tugeze ku rwego yuko rero ni nubaka n'umukobwa yaciye muri benshi akaba agasanga sinshikanaho umwe muri babandi benshi ashikana yigeze kumushikanira mu kirundi ciza azoguma asubirayo nivyo witeze niko apana ngo ni nta buhinga cyane mfise mu kirundi canke muri kahise nka mbasha ariko nk'umuntu akunda kumviriza nibaze yuko kera hari ibintu ntahuriza ko n'umutima wanje mugabo ukanyereka neza bivanye no kwibihe bigenda birahaba nkabona yuko mu myaka ya kahise sindabizi ko data yahitiwemwe mufasha na se ariko ico nzi ico nuko kugira ngo bemere kubana nuko bahuza ari babiri kandi nibazi yuko babaha umwanya wo kuyaga kandi nuko mengo barabidushiramwo cane sinibazi yuko wagenda utaza umuntu mutarayaga baraza ku donc kumukwereka ndavyibaza siko ndabiza ariko nibazi yuko bahinga ugize bako uzohamagara bahinga mu vya kahise kugira ngo badusigure peut-être na twebwe amakenga dufise tuyamenye tumenye ivyo dufise kamakenga kugira ngo tuze turonke ivyo tuzosigurira uruvyaro rwacu nitwahezagirwa kurugira kuko bavuga ngo umwana atangwa n'Imana ariko ico nzi ico nuko somehow vyari bifise avantage kubera ko harabaho n'umugirwa wo gutwikurura bize hamaze kuba ubugeni ariko no munsi uwo mugirwa uhaba kubera ko bagiye gutwikurura vy'ukuri uwo muhungu agiye gutwikurura canke yaratwikuruye bakibonana niwe yoba yaramutwikuruye igihe babonana canke yatwikuruwe kera no muhungu peut-être wa mbere mu bahungu 100 uwo yavuze 20 ku mutima nagize nti 20 bo bari bake ubu kibasha kubaharura kuri ko Imana gentle uno mose turaganira n'abahungu sikuvuga ko twe tutari abahungu tudakomeye tutobyifuza ni vy'ukuri abantu barabivuga reka tube clair bijya bintu biraryosha iyo umaze kuvyumviriza ariko ntabwo ushobora kumenya ikiri mu ishambo utariho nyoyemo no kuvuga ngo kera yagenda atazi ikiri mu ishambo peut-être umuryango wahitamwe kubwira umuhungu yuko agomba kurongora mu muryango banaka kubera ko hari hakiriho na bya bindi by'imiryango wewe uri umuhanza ntushobora kurongora muri aba wewe uri uyu ntushobora kurongora muri ayo bivanye peut-être nuko hari hamaze kuca rero hazamwe n'ibintu vya kizungu bari basize batubeshe haje kizungu je gituma ntagifana nuko kizungu caje mu binyoma guhenda umuntu ngo kubera ko ufise izuru rimeze uko ngo wewe witwa uko ariko uyarabizi hariyo igishinga ntaye dufise c'abantu yakubwiza ukora ati babiri umwe yahungiye muri Kongo ubundi ahungira muri quartier za Zangagara kandi bose basangiye na mama atabyo kuvuga ngo ni hahandi ucuza gusanga uzubirabe no muri famille urafise umuntu muravyo nasema ili puwa ni nene kabisa sio la kweli uko nafise mesa yo kavuga ati usio wa kweli hari nundi naho mwamungana guto uvuga ati uyu muntu kweli ili puwa sio langu mugabo wa muraba arashusha naso gokuru canke nundi muntu kandi ugasanga naho boja gupima ntavyo bintu byo kuvuga ngo erega sinzi yuko bibone ibintu byo gucana inyuma ni generation zageze rabisanye
izo generation ko vyagiye birahava vya bindi duhuriye muri boîte sense ko horobora memes ngo heso wawe ivyo yari muri 80 ngo abandi bariko baragura ama parcelle rero nibaza biriya bihe byo gucagurira umukenyezi umuntu byari bifise ikintu bifasha naho benshi mu kuvuga ngo za tabu hageje ibintu bya za tabu hari ukuntu somehow babitwara bakexagera hari n'igihe mvuga ati by'ukuri iki kintu twe dukwiye kugitinya nibaza waraganiye n'umuntu yarakubwiye ibintu bijanye n'umutinya nka ingene umukobwa ashobora gutinya kuvuga ibintu bijanye n'ibihe vyiwe agatinya no kubibwira umukobwa mugenzi wiwe ariko ibintu bijanye no gukwera umuhungu baranamukwera si bya bindi yaguma yidoga ngo je nta mafaranga haba hari amatongo haba hari ibibanza byo kurima umuntu yaravuga ati uyarageze ntazosonza ibitara biruzuye indimo zirahari imyongire irera ibiki nibiki ugasanga baragiye kandi muri uwo muryango nimba bavuze ati azotwara mu muryango kwanaka wasanga hari abakobwa barenga umwe babiri no kuvuga ngo atashimye nibaza ko umuhungu tomukwera atashimye nitureke kubesha baragucagurira baramucagurira nibaza ko bamuhitira umuvyeyi nimba vyagenda uko nico navuze ko mbasha binsumza namuze yabanza kwanza guhonja mva yuko ngeranje gituma avuga ngo imfuringana naso yego ni urya mugani mu kirundi imfuringana naso hamwe nakubwira yuko ivyakera hariho ukuntu jewe imigenzo ya kera ntayemera ariko bivanye n'ibihe turiko turabamo ngenda ndayishaka yuko yogaruka ariko igahinyanyugwa nico kirimo umukobwa ntashobora kugenda aza abahungu 10 ukambwira ya divorce ariko urabaza mbasha kito kubera yavuze akantu kajanye ngo no kubikora gutandukanye tuvyemeranye tureke kubeshanya tureke kwinyegeza kuko aho buvugira ni mu kirabo usanga umwana wo mu minera aje kugura agacupa atumwe no muvyeyi hariya avyumvise muri ko murabiganira kandi ko umwana atari uwawe ntugira ico umuhisha ntugira n'ico umurinda kubera ko si uwawe icyo azoba cyose ntacyo kikwega ntutinya kuvuga ibintu bijanye no kwerura ibintu bijanye n'amabanga yabubatse urumva nako kazina amabanga yabubatse kandi urumva ntabitinya kubera hari gihe nawe usanga bavuga ati reka namukwakwandira nico gituma uno munsi generation no munsi umwana ntazi ko guca hagati y'abantu babiri bahagaze ariko urazi none gituma igihe hatangura ibintu by'inda zishosho n'ama generation abikubwiye ibijanye no gutituka kw'ingo n'imico koreka imico tutayizi cyane katuvuga ingo wasanga nk'umukobwa peut-être w'ibujumbura canke ahandi yamanutse afise akazi ameze neza aragiye handi urazi ko hari ibintu bavuga by'ibiturire gutanga umubiri nimba yumvirijwe mu maguru nundi mugabo atariguyewe ugasanga hariyo bwa buhinganye naho yoba yaje atari inkome koreka ashaka akazi bazomuhemba muri yo nategerezwa gutanga byo ndi kugira zokaronka hari igihe hazarusha hari igihe baba bagiye muri mission ba créer no mu chef wiwe bakagenda bakaruha yazo ugasanga umukozi arigwa n'umwana franiki warabaye mu rugo rimwe bakoze urazi ibintu bayaga umuboyi yiboneye mu yayasa neza urazi ibintu amuyagisha kugira ngo amworosha aze koroha bize koroha umwana uzosanga akubwira ikintu nyina atazi yuko uwo mwana kiza ugasanga na nyina iryo jambo ntagihazi ko ryovuguka ugasanga n'umunsi uwo mwana nyina ntamuhindire ko ntamuronkera umwanya naho usanga ari babavyeyi bafatirwa atari muri iyo mico mibi ntibaronka umwanya wo kuganira n'abana babo ugaca usanga ya mico ya kera ba mama bakuriramwo bashiki bacu ntebe bariko bararonka kubera ko peut-être abana buno munsi akubwira ati none turi muri 90 kombi urumva kwambara impuzu igeraho umwana umuvyeyi abona nibisanzwe ariko no munsi umukobwa arayambara agashira kuri Instagram bivuge atani impuzu yo munsi bambaye uko kivuze siko nakivuze nuko kuye komiko atani impuzu yo munsi yambaye ugasanga umukobwa yavuze impuzu pasuranga ngo yagiye muri soirée ya gala ngo kugira biryohe impuzu ifise pasura igira ngaha ndiko ndabona ngaha nta kirimo jewe ntari umugabo wawe ndaza kukwifuza nitwahuriye muri corridor nkakuvugisha wavuga ngo randera office ariko ni waba wasomye uraza korosha hari gihe tugenda tuvuganye urahuye na jewe urashitwara kanimo urafite experience ndiko ndabikubwira ko ariko turasohoka urafite experience ninwereye whisky inguvu n'ubushobozi mfise nsinzi yo bivuye uhuye na jewe ejo uhuye n'uwundi yinwereye urumogi ibiguvu n'ivyiyumviro vy'iyo biri ntahuzi ntuza amasaha za kumara muri ivyo bintu ukacujako ukazocuja gukunda umuhungu yakuriye mwishengero afise imico myiza yarondeye agafaranga kiwa hindura vangwara ndiko ndavuga hari ababigira muri fake mu gufekinga kugira ngo bereka abandi ko basenga ariko hariyo babandi ariko bameze ni kuri apana ngo kubera ko umuryango wabimuhatiyemo ariko kubera ko yumva yuko yebera Imana karindira donc bivanye nuko twakuze twumva yuko bijya ari icaha niki kandi twumva abantu benshi baberanda hariya barafata n'abatara abagore babo bakabikora kandi uwo muntu yitwa umwerando no munsi sivyo
ugasanga uraje kuwo muhungu iyo ubwo bushobozi ibyo bindi yuko bahindura ama position niki ntarinze ndavuga we yavuze ibijanye n'ubuhinga twemeranye ibintu bimwe bimwe kuko birakogwa ibijanye n'ubuhinga hana amazina ngaha twogenda turayavuga hari abaca bayumva n'abakobwa aho urubaza ngo gusenga uzocubona commentaire muri WhatsApp tuvyihoze ugasanga we azi yuko baza bakifuka ishuka nuko uwo mukobwa ugasanga yihuriye na mbasha yaramuhindukije zido uzovuga Franiki uvuga yarahuye na Franiki yarahuye na Franiki yarahuye na Zeriri yarahuye n'uwundi canke yarahuye n'umusondo simbizi sivyo akaca yumva umengo uwo muhungu ariko mutakariza umwanya kubera ko ntari karumva umugaragura mucurika musubira ivyo vyiyo shuko uri kuraza wowe wumva umengo hari uri karaba Silveya we ntavyo atahura muhu na kapere canka ka message shushu wanje wa kera wanyanse yararongo yaranagutumiye shushu kera wanje wa kera yanyanse bagira baje kubaka mwati nzoza kugusezera urumva ako ka message yo kaje niyo bataje kugusezera mwaravanye mon frère divorce biri hafi no kuvuga ngo aragenda kiyongera akazosubira kiyongera responsibility kabiratanguye gutakara mu rugo nta kirunka umwanya w'abana arabeshera akazi iyo atari ku kazi yagiye gusenga iyo atari gusenga yagiye kuraba wa mu marene wiwe hari gihe na marene usanga nawe imicari imwe ariko rero ngaruka ingaha nyene muri ko muvuga ku badamu nkuko umenga abadamu nibo babikora kuko tutaza kuba mbasha yavuze umugabo kubera ko umengo n'abadamu bonyene bacana nanje ninahura na ninakura na abagabo nibo benshi gusumba abadamu nimba narahuye na Adija nanje reka tugende mbasha nimba narahuye na Adija hari ibintu nkaguma mushaka kuvugira mu tuntu tw'utuntu mu ntamasama ninahura na Adija mtoto wa Kiswahili uswazi konjone nasema Adija kutavuze reka mvuge Mariamu canke Nadine mvuze Adija gusanga shirwanje yitwa Adija reka avuze mtoto wa uswazi tuvuge muswazi basi sivyo ananipa mambo ya Singida Dodoma ulichovyumva vya vya mutima ngo kutoka Mwanza mpaka Dodoma pada sivyo hacanza guhura na Maria Rose yimanukiye cienshimi mico kadija kwera ko kavyonje kacagaja kwambasha naho kakamukorera amaji umugani wa Kiriku uriya kwera ko nshimye imico nshaka gutwara uriye bajya tugira bajya sizwe dutwara bajya turyoherwa n'ijya happy ending uciyumva happiness sivyo iyo ibaye nkumva mpejeje ndi mu munezero ndi mwijuru rito nkuko bavyumva madame ndabizi yuko hari ni mama w'abana madamu w'urugo hari igihe nankoma njyana nkambye ati ndarusha kundana muri 2002 ndi muri 2012 mfise umugore kubera ko ibyo umugore ari karangira atari byo ya DJ yangirira numva nkumbuye ya DJ no kuvuga ngo uno munsi rero abantu dukurikirana ubutunzi sibyo ntitugikurikirana urukundo ariko iyo ugiye gusanga bwa butunzi budaherekejwe na wa munezero ya happiness we wari ufise mu busore bwawe canke mu bukomi bwawe ntubukijako none ubutunzi tuvuze ubutunzi abantu bumva abagabo kari baba batunze mugara abahungu benshi no musore ko ararongora abakobwa danke vya bindi ngo afise big nyash mu maso ni nk'inkende ni nshatse kuvuga uko babivuze ngo kosa sura upatize gift okay zangereranyo sivyo ugasanga arafise umufasha aratinya meme no gufata ifoto bari kumwe yes sivyo niyo bagiye umugabo agira hariye ko kilometero umugabo ari aguma ari muri nyaruka hari n'igihe mu telefone bari kumwe ngo mbe ngaho ugenda wikwega mugabo kiriko kirakwega ipandende sivyo aho ni mu gihe badafise umuduga bagiye gufata taxi canke bus ariko arafise ka DJ iyo yicaye mu kabari na bya bigabo bindi canke arafise ka kana ko ngaha mukinanira ku musaga esha nguyu urumva kaba kamwicaye ngaha hari n'igihe agakubita umuriyoni wa taxi kariko kamusoma ngaha gusa gafata mu bwana sivyo abo rero abo onye no munsi niyo baba papa batigera basaza batumva ko bavuye kuri page umwise mutamba muca mushwana ariko mwise brother big brother afise 40-50 wewe ufise imyaka 20 muamutese uburyoshe ugasanga aragenda akavuturana n'akana gato kitoto ndogo uwo mutoto ndogo ntazi kafise umwana bangana canka musumba akacabona umubeje muri arena bakaca badiringa kwa kunena kubwiye bambara ngaha natwe biraduhabura bakaca bagenda bagakora amaji ugasanga karazungurutse umuvyeyi rero yabimenye kenshi hajya nta n'ibintu ngo turinde tuje muri sentare niki abanza kaji wabo kwanza guta umwana asangira umukobwa nasa
abagabo rizo bakina bo ni nyinshi muga abakobwa nabo oya kaka twagarutse ku bagabo cyane abo kwita ku bagore cyane basi en general no guhonja tukora ibintu tuvuge nk'abantu bakuze kuko n'abana nabo bazobiraba sinibaza ko ari benshi ni nawe underage batarakwiza imyaka 18 ngabo wacumenga hariho imvugo mu kirundi bakoresha atari mpaka umwana bitahure aza kubitahura ku rugero rwa bageze ko bakuguruka bakamubwira kera baronika abana ko bayinasenge baba bagiye kubigisha bakabwira bikogo kubwiye nuko abaje ko bayinakuro ya ubu baja mu buyenzi ibyo ntavyonze barirungi urakoze mu buyenzi no kuvuga ono wese ari ikintu yavuze kiryoshe cyane cyapfuye umugore mu rugo afise agaciro kanini ko kugira iki ko kurira tuvuze education twumva abagore ndinda hamya nkasubira nkavuga ndahamya mu kirundi bavuga ngo umwana wa mama mwene data ntibibaho gituma bitabaho no kubera ko data ntituzi ko ariwe mama numwe data nashobora kuba nico gituma bijya bintu bavuga ngo bene data je nka kwita mwene data nzobona kujyaki bavuga muri mwemu oya namwe yes bavuga kuko basangiye data ikibazo ni kimwe kubera ikimana bayiha igitsina gabo ubwo sugutu uhonyora agateka k'abagore bayiha igitsina gabo kubera igatara umugore wowe bizi gute mwarahuye kubera iki ho tuyiha sex tuyiha igitsina kubera iki ni kwa kundi abagore bamanira ibiciro bakaca bavuga ngo abagabo bama barenganya deza n'imana bayita ingabo yewe nk'umugore wumva tworeka kwiyagara ko tugeze ku mana ndabizi ko ntobatsinda oya sivyo turi cyase kuvuga ngo iki nimba umumana je ndabonamo bibiri umugore n'umugabo bahuye akavuga ikintu kimwe si kuvuga yaba ari ingabo gusa nitworonka abana kuko ntibavuga ngo papa niyo mana ya kabiri bavuga ngo abavyeyi niyo mana ya kabiri abavyeyi niyo mana ya kabiri bisigura iki rero iyo abagore barasumbya abagabo mu buryo bw'impemu kandi kuri cyane nk'inshuro nka 5 umugore ashobora gukurikirana ibintu bitanu cyane umugabo navyo ushobora yes umwana ariko ararira ariko aronsa ariko arateka ni konti ni bamaboko igihumbi mu kirundi bavuze ngo umwana wa mama nukwera dusangiye mama birisire ko dusangiye mama no Burundi canke ni mama mugabo papa mu kirundi baca bavuga ngo umwana suwu umwe tuzi ni mama ubundi tutazi ni papa wewe nk'umama wawe ko mu mateka bavuga ngo uvukiye wanyu naho yo barundi mugabo barubatse ko bashavuga ko uwaso wawe kandi utari waso wawe no kuvuga rero mu kirundi umwana ni mama nico gituma no munsi abakobwa barajangaho bo twarabacinga abagabo barabacinyiza sivyo nico gituma baha agateka aho bakuye umugore bakaja gukwa bakwa kubera iki mani baraza agaciro ku mugore baravuga ati tugiye kwerekana how much umukobwa ari ikintu gikomeye muri society kubera iki batoshimira umuhungu renga n'umugabo avyaye umuhungu aba yararitse harimo uburere muga kwera bazi umugore niwe butunzi bugira iki butungira igihugu buvyarira igihugu nico gituma bavuga ati tugiye gutanga agashimwe ntitugiye kugura tugiye gutanga agashimwe kubera ko waturereye like n'igihugu unimba ushaka kugira ibintu bizomara igihe fata abagore ucubabwira abana ati bedi kuko nuko bizabihitse no munsi rero wale yabivuze neza ukacuvyara umwana acaza umuyaye abakuze agahorana nkandi gahungu nanje nimba ndumuboyi bankunze hari ijya myaka tugiramo yo gushakana ndaza tubivugana umwana ari ngaha kandi umwana nawe guhera kuri hajya avuka gushika kuri seta aba yaheje kuba umuntu mukuru umuntu ashikanye seta ahanje bahora bavuga ngo sana papa ahari imico ya papa natwaye kuva kuri ijya myaka bashwana bari mu gitanda bijya bintu byose bagira ntiharara no kuvuga nabikabta aha twese nico gituma turavyihakana uzokumve nkubaza ngo we muri so wawe cyangwa muri mama wawe bakabati je turatandukanye kuvumenga ariko barakurenganya no kubera iki alaje do seta uzoshaka kugira ubushakashatsi hano hose nico gituma baje bwife uno munsi baturuta umwana wakubwiye ati umwana wawe guhera nko kwanya amezi avutse atanga ucumuma seta nzogundi umuntu atari wawe nkuvuki tugenda turaba programme bukiye dufatira ku muco y'abavyeyi ikibano ibikini biki bikaca bituzamo rero no munsi kubera ko atariho ka kanovera kabavyeyi bari abana babo bamabuka igihumbi biroshe ko dutora inderi yari yose turatoragura ngabo kira umukobwa ajanye na mama zonga kugira bavuga ngo ihangane niko zubakwa barazi ko papa hazogira igihe nk'abagabo je ndakunda kuvuga ko dusharira nuko abantu batavyemera abagabo turasharira bashobora kuvuga ati ndaravye kugira yabivuze imico myiza izotuma umuntu twubaka azonyegeranyiriza ibintu ngaho wa wundi rero nshobora kubona umubiri ugashiduka
nivyo guhezanya kugira iyo happiness habe ngabo sinshobora kumushira muri uwo ngo abe umuzezwa nzu nkuko bavuga mu Kirundi nico gituma uno munsi turashari tumumushyirayo ni kubera iki ni kubera atabari kale kademu kanatoa wewe umva yo kwegeranya ibintu gute vya nawe ubwiwe yitanga kisanzaza rero urumva uno munsi kubera ya maranga mutima egoiste ntitwaravye bashatse kuvuga ati banje nirongore yujyamo shikayo rero none yitanga ivyo awe azoreka kubitanga ubone tuzi ngo usanga umugabo arondera umugore acatwara agacashira akajene fubura n'abapfuzi kandi ari abajene b'abafuzi bagasanga ngo n'amateka barakomeye batunzwe n'ivyo afise imiduga kazi badakomeye none wumva divorce yoreka kuba gute ibazeho umupapa warapambanye nivyo ndese nemera ko baje ni baki umugabo afise amafaranga umugabo afise amagara meza ni gakatoci ni mu mugore kubera iki rero avuze ni gake uvuga ngo ntibibaho okay aho kubera iki rero atoreka kumuca inyuma kubera abagabo nakubwika ariko abagabo bashariye ubu we dufata urafise umuntu mugendana canke tubonye ikunde abakobwa batanu ngaho baratoyemwo umwe imico myiza uvuga uti jewe nzamugira umugore ni izina ry'Imana ukomeye ufise amafaranga avuga ati nakajya basi naho kajya dukoresha ikirundi ikibakoresha sinojya basi naho tutubara mugana ucako ivyo nawe ushobora kubihakana muri wendazi ko biriyo hari abantu yo bareka kubikora kubera reputation zabo bavuga ati nkabikora nimba ni pasteur nimba ndi umukuru mu mutumba nkabikora birononekara bicamo nako ndiko ndafasha abantu gusambura akaca yigumya mugabo agiye ahantu hinyegeje gato ya papa ariko twemeranye yuko hariho n'ubu bidashobora gushikira afise ayo mahera akaba umugabo nawe yavuze ni gake ntiyavuze misi yose ko nka jewe nk'uwundindiriye arahiriwe tubivugire ngaha je nwenzi bifrani ariko aragira sinwenzi yavuze uvuze ngo abagabo kweri sinavuga ngo kwishigikira mu makosa muri histoire nyinshi abagabo bagenda baharika mugabo guharika kwabo dufatiye nko ku ma grande personnalité y'abami barika kugira bakingira ingwara zimwe mugabo babateje n'izindi dufate araje nko mu region y'inaka mukareka naka aravyaye umwana kugira abace bavuga ati ari igisani yacu umwami azoca barongora neza urumva baca batanga amategeko neza ingene baca barongora mugabo ntibivuze ngo ntibabatije uruhagarara ku bantu bo ngaho muri akarere mwama ariko atwereka karurira hamwe nande noronka ubushobozi nzoca ngira ibi ariko rero ico twavuze ko ngo ingo z'ubu cyo ngaho kwera ko ndazugira usimbe ico kintu ubaza ikindi kibazo aho hantu je naho ndumuhungu bavuga bya niko ndavugira abantu hamwe bamwe naho ndumuhungu kandi bien sûr umwana mwiza ntegerezwe kumuraba ariko ako kantu ngo bategerezwe ngo haba harimo no gukingira ngo ibintu bimwe bimwe haba harimo kwikunda kwera iki nawe utoreka umukobwa ngo agende nawe kugira ngo akingire ibintu bimwe bimwe no kuvuga ngo abagabo turakora ivyo tutifuza gukorerwa ico kintu naco kiri muri bimwe mu bintu pinga nico gituma uyakivuga ngo imico ya kera gogira urabizi niyo utanguye kugenda n'umukobwa mama wakakubana n'umukobwa rimwe kabiri aca kubaza ubucuti mufitanye kuko mama n'umuhungu hajya mama arifuza ko umuhungu azotwara umukobwa akavuga ati umukazana wanje vy'ukuri no imico myiza umukazana wanje arubaha iyo akubonanye n'umukobwa umukobwa hajya mvuze umukobwa abana biyisaba slay ntasaba kobwa kuko kwitwa umukobwa kivuye kubasha gukobwa benshi barahejeje tubita bigeme kubera abigeme yakubonanye n'umwigeme no kwigemura yakubonanye n'umwigeme imico atari myiza muri quartier canke undi muvyeyi akamubwira ati ujya mwana ari kumwe n'umuhungu wawe siwe kwera kujya mukobwa ujya mwigema afise imici iyi niyi yari kumwe na naka agendana na wa mugabo naka bari kumwe mu kabari bagira uko kandi barabizurana iyo umuvyeyi amaze kumva ayo makuru yose akaca kubona uri kumwe na wa mukobwa bavuga ko ayo makuru kiba kigoye ko umuvyeyi akureka urumva ni handi uzumva kubaza ujya mbe muhuriye kuki navuga mupfaniki muhuriye kuki Mbe ujya murangana kugira ngo canke ujurana yuko by'ukuri akwiye kugendana nawe uramuzi no kuvuga ngo umuvyeyi kenshi jewe sindakubesha jewe narageze muri kayo kurongora mugabo inyuma y'imyaka 2 mama niho yambwiye ngo naho mwari mushusha narabona ko atakizovamo apana kwera kujya mu ntafise imico mibi oya
hari ikintu abona abavyeyi barafise irindi jisho rya gatatu sinagore kirafise ijisho rya kirafise irindi jisho abagabo tutagira n'abantu bose tugendana nivyo barashobora kudutega imitego tukavyarana abazi ko muri bo abibona kare ko ntibizocamo mugabo bararondera imvu zirenga igihumbi zirenga izigimwe bavuga ati bizocamo hari ikintu kimwe abazi neza emwe ni kwa kundi tu uzabindi nyene urumva rero nico gituma iyo uriko uravuga ngo ibi nibi biragoye rero kuno munsi umwana aza gutwara umuntu batazovana hari umuntu yavuze uyu twari kumwe hari umuntu yabwiye umugenzi wiwe wenda guhaye imyaka iyo ngo harura kuzo buri muri divorce ngo hari umwaka muri amarana mbashobora vyibuka no kuvuga ngo n'umugenzi wacu yaratwaye umuntu bimeze neza n'umuntu afata mu voyage bro no munsi uraje muri telefone z'abajura ugasanga amwe amafoto y'abandi bagore bambaye impuzu petete n'umugabo watanze kafisi uno munsi bawakera benshi uno munsi yarimwe abagore nibabigemeye uno munsi uraje muri mariage y'umugenzi wawe nyuma y'amezi ane divorce abashehe niwe babivugaza neza canke bajya bita barimo muri Islam umugabo ntahazwa na kamwe ivyo bibeho bizwi ukazoronka umugabo ahazwa na wewe gusa uzuje ku mavi usenge hamuyishime hamunayisabe kurinda urugo rwawe kubera ko nimba atarageragezwa n'uri hanze ubwiza bwawe bwo mu bujene bwanyu akaba kibubona muri wewe gushika muri shage mufise abana 2-3 uzobishima Imana unayisabe kumenya ico umugabo wawe akunda nico yawe bawuzi kenshi rigiye bazana batumire bakubwira ikintu ukumva na hari umwigeme vy'ukuri ntari karadefanda abakobwa kubera ko twebwe kenshi iyo tudefanza abagabo canke tugaponda abagabo uzamva ngo wowe shangwa arafise ibindi vy'iwiwe ngo arazi ngo umugabo bushuhagira ngo nyene ngo twe twararonse bigeragezo ngo mu gatondo ngo rere donc umukobwa no urazi bigerageza hura navyo urazi nawe yashatse ikintu combien de fois umugora urumva ariko umukobwa hari ikindi kintu uyijenda ko twe n'uyu turavuga urusako turaruvuga kuko urenganye hajya uri mwiza ni commentaire like j'aime na share utakubonye tukamushitura ati ya mwana ari mwiza kwera ugira uko wabonye nkuko umwana ari kava nkahari ndashobora kumubwira ati muruziba araba muruziba acamenye yaraba niko kimeze ijisho nta mupaka rigira iyo umugore rero ubonye wagiye muri mariage yo mu mwaka uhetse mu myaka 2 ukazona ravyaye nk'abana 2 ukazona wa mugore kwa undi mwese yarengana mukavuga ati ego muyatambuka bose asigaye atambuka ibere ryaronkeje ntibanganya size mwe mu rupira wa igitenge yiriwemwo yamesuye yari karateka aje ugasoko umugabo avuye ku kazi ntashaka aza kugira ryo guhagarara ngo aramutse umugore we canke murindire badugane kwa kari karamutera isoni wa undi yakunda suje ari karabona nibisigura ngo niyasohokera hahandi kuri ka kabare ari kumwe n'abandi bagabo akabona abandi bagabo bo bicungwe bafise aga side chick avuga ati oya ko kantu gakura ko agateka we ko mayingo kaza aho kantu kawe kari soft gasa neza kananukiya urumva kanamota neza karamwenyura ngene kagufata mu byanwa nka nuko yatashere wa mugore yabonye nk'izo nimero zose zamuciye mu maso umugore akacabona kwa kundi hani gihe yoga ari uko agira aje kuryama urumva umugabo agitaha ntigeze anagira ishaka ryuko aza kumuyambira igihe bahura agiye ku butike canke ku isoko ingene yamubonye aduza atashe muhira avuga ati abagabo haje kenshi barahisha nubwo batanye nubwo yarazanye n'umushitsi ntamubwira ati ni madame arategetswe kubibona aramubwira ati nguramutse umuntu hari amaterme adashobora gukoresha nuko niye amaterme cyo uvuga ntakinyishimiye rero akenshi yakwingoro ningenusa hari nene biza abagabo barinda kugira uko uze kwitegura no musinze gusanga usa neza ndaza kuzana abashitsi banje twiganye bro mugabo abwiye umugore uko namba ufite umukobwa w'umugendo uzoshaka kumubwiza ukuri hindura hari ibintu atakikubona ko nimba ashobora kugusaba asanga usa neza hari ibintu yarakuzi kutakiriko suramuhimbara ka kantu ko fata kuri umujene ugira uje guseduiza abatipe mu kabari ari uko mugabo watasha ndakunda abamizimani uyo yarabibonye piga kiungo mu kico cha kubita ko jilbabi uyu niwe naciye nigira zimzimu ndamubwira ati yanje abisilamu kazi baranyica none nk'ico kirungo cyose ashizemwo aciye atandiye ngo nivyo mugabo wiwe burako kantu kararyosha atamundi umuhunga zintege y'umugore wawe nawe ugataha ukavyishimira mugabo atahawe ukazibona hakuja kuzirondera muri arena mu bandi bakobwa mugari yumvise amakiye tureke ko hamwe usanga tubaringanye ego tufate nk'abavugiye fata bivanye n'akaza kora umugore
ivyo byose urumva ko bimuba ko n'amakosa n'amadefu mugabo uravugisha ukuri ni yego ni defo mugabo reka turone tuje kuyindi dushobore kuja kubana imagine bo bazotubwira ko ari ivyo kubera ashobora kuvuga ati uwo munsi umwana mpangayikisha kuwagira ukuntu ugasanga wewe akavuga ati je umwana wanje mbo hari ikintu nibaza ko ari ico abantu twubaka hari ikintu tubyiza kwemeranya umugore akamara kuronka abantu mwe canke babiri uko yagukunda rurahira amani raja mu bana biye affection je mu mwana zitangura kuja mu bana biye kandi nibaza ko ashaka no guhana yashaka kuguhana yitwaje umwana kabatse umwana ariko arangora mbabarira nta kwikoze kubera iki umwana wiyo bana kandi gusanga umugabo abifise mu ruhara ya basanga akavuga umugabo nimba yabuza agakosa nta kabona avuga ati reka rero nitwaza umwana no kuvuga rero uko bavyara ntiboguma basakurya oh yeah ntiboguma batagase nka kurya nta bandi urumva kuvyara hari ibintu bikuvamwo hari ibintu bigenda no gusa kwakunda uracupira mugabo kandi biravana n'umuntu ngo tuvuge ko bivana n'umuntu biravana n'umuntu bro hariho umuntu yovyara udashobora Franiko chopi obugo oya bro oya man urabuza abangana muri town mama muhura nuno musi muri entertainment tubone ubwo adashobora kwibaza umuntu udashobora kwibaza ko yavyara mugarika kandi gatoyi je akantu gatoyi bo urabizi najya tweko turabivuga no musi abadamu basa neza gusomba batagase nivyo abadamu basa neza gusomba iryo jambo ryavuze abantu batatu batandukanye naciye ndamubwira iryo jambo mose turyumvise kangahe basa neza gusomba inkumi hamwe uraho umudamu w'umuntu ukavuga ati nukuri kw'Imana uyu bya bindi nivuga ngo no kwepa oya ncumuje no cumura bagatuma bandasi amubise mwene wawe isigo oya nani ni imvugo ngereranyo nami bro sijewe ni imvugo ngereranyo oya avuze nimba ari ndavyimvira ari uwo vyumvira akaca bikora ari no vyumvira akabihagarika ndyashase kuvuga okay je nashaze gufata irya side rimwe na rimwe bishitse tubatawe muga tubabwira iti madame urazi kubona kubona umenze nkahubwira ko kazi gerageza kandi nibyiza kumukebura kandi hari rero usanga abagabo yego sikora ngo yijejaye nico nagira noroshe gatukanye nimba uvuye ku kazi ugomba utahe n'abakolege ba wamutelefone ngira nzanye n'abagenzi witegure ni nko gushaka kumubwira ati muri salon uhategure kumbure yari muri salon yaje gufungura umwana we yareka arakinira kumbure yareka arateka yari mu bindi bintu bro uramusinyira basuzi yuko no mubwira ukadashoka atahura cushira ko ti nawuze kuyitegura hari gihe twosohoka kugira se neza ariko iyo hageze muri iyo mugeze muri iyo nivo urinda ku telefone haza abashitsi kugira ngo abanza se neza urabizi yuko atigera sa neza oya bro hari mudamu ari gikoni n'umushitsi haje avuga ati shafisa mudamu mwiza ari mu gikoni banzure kiza bwo gurabubona exactement ugaba ari ngira bayambaye canke ari mu gikoni asa bavuga ati no kameme uyu yari karavuga ngo iyo umugore avyaye ntashobora gusa no mu bukumi we wagiye wamuharije gato nuko utabishimitseko ariko reka ndabikubwire hari babakobwa bo muji yumva yuko agomba kuguma ari muri gym inda ntisare urayibona biratandukanye kandi tuje no ikintu kijanye nuko ariko nimba umugore wawe watanguye guhinduka kandi ubona yuko hari igihe aronka umwanya yaronka kakanya yuko umwana arasinziriye acanza akaja muri telefone kujya uhora ubwira umukozi wo mu nzu ko kenshi umuyaye ntibamwemera yuko aserva datarugo nk'umuboyi aje gushira ku meza kujya wifuza yuko aje guteka mu gikoni yabigize azanye ku meza azayiteguye asa neza ntabwo bikore mugabo mwiza w'umufasha wiwe ukaba ukeneye yuko nimba umukunda vy'ukuri udafise kiya DJ canke kishasha kinana kakujyohereje mu bujene n'ubu gifise ku mutima niko bimeze ugifise ku mutima mubwire niho biva kumva ngo ganiriza umufasha wawe cyangwa communication hajya yazo ni kimwe urambwa ati bugende ibintu sinabishimye ndakunda umuvyeyi yitwa engineer pasteur Bagenzi boss wanje niwe yavuga ijambo communication misi yose aho uzoja hose aho uzonyura hose kuko niyo uryamye urakeneye gukominika abantu bari mu rugo nibaza kundondera kubera komeza uko ntimumvyure ariko umuntu yaza kudodora sinkunda abantu bamvyura wabibwiye no kuvuga ngo rero umugabo no bigira ishitwazo pete twafisa kandi kantu gatuma ujya mugore wawe ushitse uca wigira muri WhatsApp waheza kujuka cyuryama yagukoma urarusha no mwishimiye kandi gituma utamwishimiye suko kudasa kwa kundi mu bukomu biziko ni kubera kutamuganiriza kandi gituma utamuganiriza ni kubera ufise kandi hariya rero bon bukibuki mwese twese turakundana n'abakobwa mugabo tuvuga no kubi amaze kubona how much abakobwa badatahura ivyo badashaka kumva uwo suwi wawe no
urega pana uwo si uwawe kubera ko uwawe muraganira akumva icyo ukeneye fani ko umukobwa mu kiyaga ntaja mu ikosa kikareka Frank icuzo ushaka kukimpaririza araza kimpaririza hari uwambwiye ngo abakobwa tukiyaga ntidutsindwa uwo mutima uwemera gutsindwa atuma agenda hajya ari wenyene mwavanye akiyumvira agasanga by'ukuri bijya bintu nazokubwira pardon canke ngo bya bindi navyumvise azoyibona mu mpinduro ariko hari undi yumubwiye icyo adashaka bro urabaza abahungu benshi uzoshaka ushireho débat reka canke tuyishireho akantu peut-être azogakata Franike umuhungu atarakundana n'umukobwa akamukoshereza mungu akaba ari wagaruka gusaba ikigongo kugira bavugane atuze urutoki none nimba bibaho bisigura ngo umukobwa ntatsindwa nta muntu yavuze ngo kandi icyo adashaka kumva ntacashaka duhagarare ku mukobwa kuko ucumengo ni bose sire majority wavuze umukobwa indi yarabwiye ikintu nibajya bose Franike tuvuge mukuri hariho turatandukanye none bavuze ko anje hari umugabo akunda mu marangamutima ya tuvugana ukuri kandi tuvyemere nabo barabizi mana abagore bakomunika kugira baronka ama connection like connection zifatiye kuki duhuze wumve kuwa nawe nyumvise mugabo abagabo bakomunika kugira baronke solution ukazobona umugabo anza kubwira ikintu bizoba byansaza bashaka kumufasha mugabo ukazobona umugabo anza kubwira ikintu azoza propose solution umuzi uzoja contre niyo solution azoja kubwira kumeze nk'umugabo wiwe cyangwa ameze nk'umutipe wiwe okay uzobipima birabe nimba ari kosa yagirije umugabo nimba byagenze uko kandi bo benshi byoroshe ko bagaragaza bakavuga kandi mu isi tubayemo nabonye umuntu amaze kugenda kitanga umuntu akavuga ubundi azaza kwisigura nahabaje ntaza ngo aje gutanga ikirego nawe uvuga ati none ko ntakayambwiye ibi wewe ibigute ubanza gufatira kuri byawo ni bandera kubwiye abagore nibo bambere cyangwa abakobwa baranyaruka kurira kuvuga ibyo bavuga wewe rero urundi muntu banza kuvuga ati reka no kwidoga baranyaruka kwidoga baranyaruka kurira naho murabavuze kweri barabizi nukuvuga rero ari inzaza akavuga ati Franike reka namwiture wewe ukacumwahira acumwereka ko umugabo wiwe akora amakosa biza cyatangwa kukwigiriza mugabo mugabo ati umugabo wanje akora amakosa ati abantu bumushaka akira abo kantu rakaza ko mana mugabo kira wewe ushaka kirashobora gwe ati mbwira ingene rero bize neza yeka si mwajine gusa namo bagabo none ko abantu babagabo bahira kuba abajine bica bijaye igihe natije dukurana ntayituviramo umva ngo nimba umushaka shanga uragenda uyimubwire ngo maka ndabafasha uzobinsigurira kandi ariko urumubwira neza donc umugabo uvuze nawe umugore wiwe aranyaruka gukara umukobwa yashwanye n'umugore nakaro gatoya umukunzi warafise besto wiwe w'umukobwa muhejeje gushwana kuri telefone ntarindira ko buca uzoca uzinduka kwa besto wiwe 12 avyuko hari uca musaba telefone uzosanga mu apereze zirenga 5 z'umukunzi wawe cyangwa yanamusigiyemwo message ndagukinesha icyo tuvugana ikiyago ni wewe yes chayo besto aba besto mazi misi moni memesi ngwa besto ngoriro baduteye indabagwe besto w'umuhungu besto w'umukobwa ntabaho iyo mutagira bijya bamaze imisi berekana yaronse umushere ntubucitwa besto message we ntayusubira kuronka abafatiriwe ivyo birasanzwe ikategura yindi issue tegura izindi issue ariko ikintu kijanye n'ama divorce ntacyo twoshobora gutora bon rero du conclure base mwavuze yuko abadam donc iki gihe ariho hari ama divorce menshi gusumba kiriya gihe ariko kandi twabivuze nabivuze wazanye niko kimeze bimeze yuko bon ivyo tuzi yuko no musara ama divorce gusumba kera ariko ama divorce ategwa no kubera ko maybe ibi bijya mwavuze yuko inzira zabaye nyinshi ariko kandi kera ntituzi yuko nakana nakabatavukana badasangiye se cyangwa badasangiye nyine tuvukana kuri papa tuvukana kuri mama ariko tubizigira kuva kera basokuruza bacu bro kera muze hagiye hanze baba babizi ko yavye mu muryango ko bana hari umwana hari umukobwa yinjiriye bavyita kwinjirira kiriya gihe riya jambo niho ryavuye ati niko Franike yakura bari hangana kino gihe niko zubakwa ntigikora bahitamo divorce umukobwa ashwanye n'umugabo umengo ni baba kopera n'abakopine bashwanye kabira bari wabo okay nico rero donc niko zubakwa n'umunsi n'igihari niko zubakwa yari ya kera genre baravumiriye mu rugo iwabo bavuga ati nta kundi none gashangire niko zubakwa but today bro reka unkoza kurushije yewe je ndibaza mbasha je ndibaza
je ndibaza nuko duhava duteba yari yavuze ko ashaka dukora ikiganiro kigufi yavuze ko twe sozera Hinge. emwe muravuga sozera hari ikintu nibaze yuko kera bafatirako nivyo turakunda kuvuga kenshi ngo ba mama ba papa barababonera reka tukivuga uko n'abana bake yakuze donc muri generation zacu yakuze tureka ba 2000 na 2000 yarabibonye kubera ko arafise bakuru biwe tureke iyi generation Star Times niko bayita tutwana dushusha barashobora kuba atayibonye ugasanga bifitiye babavyeyi shosho nibashwana umugabo acamara imisi adahari adataha canke atasamuna n'ijoro ariko mu bantu generation yacu ntawe utabonye nimbe yarabonye se akoza kurusha nyene byari bihari peut-être bigahera bigaje narabibonye of course anje narabibonye narabibonye bro kore kidutinya kubivuga muhi wanyu ego anje nabibonye muhira ego sivyo ugasanga abavyeyi barabwirana nabi kenshi mugabo ya urushiruka baruragiye apana na rumwe zikabana nyinshi wewe ntushobora kumenya ivyari behind kubera ko ari moto ariko uzubirabe iyo ukuze papa ntasubira gutinyuka gukoza kurusha mama naho boshwa nababwirana mu cumba kumva ko vyahize ntibazana imbere yanyu niyo baje imbere yanyu baza birega umwe wese avuga ati yankoreye iki niki mayine yagize ibi nibi yari kanyagize ibi nibi bigenda uko ndamusiguriye akinyagiriza ibi donc baza mwebwe kugira ngo mutange solution urugo bavuze ngo papa n'umutwe mama n'umutima nico gituma kera bubaka woniyo tugarutse hahandi kuri uyu rero ibintu vyuko umugore ndazi bariko yari karavuga ibintu byo sogo wawe nimba waba ubizi ko yinjiye aha yagiye uko yatembereye toyijeho n'ibintu byancanze reka nico gituma kera ibavuze mani mu rugo nta mukuru nta muto nta usumba abandi kera bubaka urugo mu muzingi nkuko iyo twicaye ku muzingi nta numwe ari inyuma nta numwe ari hagati twese tuba tubonana uko umwana yicara je nimba nicara ku intebe y'umuzingi arayicaye hajya hashabaho imyanga ibiri ryaba rimbo y'abantu bakuze n'akandi ko mucanzo bya bintu bavuga ngo imana gucira icobo haba ari akantu ko guponyokera imana gucira icobo urawuzi basi kuvuga mu rugo yatawucereka kuvuga niko zubakwa nuko hari byinshi nibutse vyambaye ko mama yazize jewe urumva ni ana it's fine no kuvuga ngo umwana wakiriya gihe yakura umuvyeyi amubona mwe muhanuzi uno musi umuvyeyi ntazi yuko umwana we ashobora kumuhanuzi kuko ntiyaronse umwanya wo kumurera no kuvuga ngo mama yararinda urugo akarinda gusohoka kwera afise ibyo adashaka bizoba ku bana n'umusi umugore aracitinga n'umujena ngana jewe umwana we twicarana kwa katigeze aha uburero rya mwana wiwe ariruka gusohoka hanze ugasanga we turicarana uramaze nko kwinjirira mama uramuzi wese uramaze no kugira peut-être ibyo muvyeyi wanje atakoze ari we data ugasanga turicarana ni nka bya bindi iyo tunwa inzoga n'akarorero nibisanzwe iyo tunwa inzoga hari gihe dushwana ukacumuye ati mbona mwoso wa mushenzi we uravyumva kumba vuze ukuri burya akavuga bavuze ukuri akamubwira ati wewe vyari umwana ngana naje wa mushenzi wambwa ugasanga tuko tutukanuko rero kera hari ibintu vyuko babona yuko abana ni nakora iki abana nzonda babashiza abandi ariko umugore n'umunsi kwere ko ataya affection umwana agira bro hariho ikintu bita separation muri indani ugasanga warasepaye n'umuntu mwicaranye mbasha ugasanga muricaranye mbwa mwarasepaye mu mutima wawe urabizi ibi warabizi umuvyeyi atigeze aba hafi umwana amuhe affection hari connection itaba hagati yabo nico gituma n'umunsi umukobwa canke umugore yarongowe afise umwana umwe babiri harimo n'uruyoya adatinya kujazaho manasize umwana w'amezi abiri bro amezi abiri adatinya iyo umugabo bashwanya akamukoza ko urushi rumwe adatinya gutaha musize mu gitanda ngo akomeshe umugabo biratandukanye rena kera niko zubakwa yuno munsi turabingana turiko turayisigura niko zubakwa peut-être ko niko zubakwa yari fisa byinshi kinga ni byinshi gose akaro tugiye navuze nti aba mama nibo baturerera ivyo tuzoronka kuvuga amama arafise kwihangana kurenge uko abagabo kuvuga umwana ararira ijoro ryose umwana agira ibiki mama ni babitahura no babidedekta wenyene kubera ko mama arafise connection nini n'umwana we gusumba mama arashobora kwicara muri sala kumva ko umwana hariya yikanguye abavyeyi umwana akiri muto abagabo barara mu kindi cumba no kubera umwana wiwe yamutwaye aramuzi kuva kera no kuvuga bavuze ngo ihangana niko zubaka si kubera ko ari kugira ngo ni ku nyungu y'umugore gusa no ku nyungu yo kubana kubera ko abana igihe kini bakimara na mama mama nawe ni wa muntu
afise umutima w'imbabazi w'impuhwe utamanyemo mama wawe kwihangana inde muntu uzobona mu kwihangana papa wawe si wahari yaraje kwangara ngo agiye nk'imanamba kurondera ingene bizogenda mama wawe niwe yafata responsibility kubera ko umutima arazi kwegeranya ibisanzaye kavuga ati abana banyu zobatwara kunuku nivyo vyarashobora gusanga baramuvyari kuko avuga ko umwana si uwumwe mbwa kera hariho kumvikana no kumenya ingene batwara ibintu mu rupfasoni nibanga umuze abantu bubu nta banga bagira kubera ntibazi kwihangana udashobora kwihangana ushobora kubika ibanga mugabo umuntu azi kwihangana arazi umuntu aza gutumbera umuntu afite experience ntazontumbera aje kuyako n'umujene nzocana muhanura nabi tuje tunabikora azovuga ati nzotumbera uyu abantu bose turafite ico dutinya ani ninze ntumbera akamunshikirira azovuga ati jewe byagenze ukuntu icara hamwe musubize hamwe ihangane kubera ko ni kunyungu z'umuryango wose kubera ko nakubwiye ko umuryango bubatse umuzingi nta uri nyuma nta uri imbere twese tuba tubonana ni kuvuga agahuzu gacafu tujakomesurira mu rugo mugo no munsi nitwitwararazanya tuvanye indani kubera nta kwihangana nta biki rero mama je kwera agatika kuri mama kumuzina mu mama wese n'agatika kumuzina papa wese mugabo kwa papa bagira be byinshi babitse babisika byinshi barihorira ariko kujya guhora nyene niko ko byari bindi twanzure rero umurugo canke kino gihe ni gute atwega abajene kuko two dutegura ejo hazoza hacu mu rugo ni gute abajene dushobora kwikomporta kugira ngo mu rugo rwatwirinde ama divorce ndakunda imyibutso imwe y'Ikirundi naho murangira nti abantu bazanye imyibutso ari ibintu bimwe peut-être badushize mu makenga babaye nka Yesu yigishiriza mu migani kuko umwibutso urafise icyo uvuga no wuhinyuza sinzi ngira mbabura mubaze kubibona jewe ndabishize hamwe aba diaspora Ikirundi kitaduga bambabarire ariko bien sûr ndabikunda kwera ko narabonye yuko hari n'abagura za dusome iyo baje no dusome ya mbere gushika ku ya nyoma bavuga ngo utayaze nase namenye ico sekuru yasize amenye umugani wa sekuru ndakunda umuntu yambwiye ngo narigeze gushurashura n'umwana arandabirako nazungurukije umutwe natabaje papa nakuvuga ngo tinyuka bazaso mwigeme yagana nyoko kuko wa mundi yazaniye ibijanye n'amakotex agahadiri mo n'abandi ariko tukavuge kuko yahaye agateko umuririmbyi yaravuze ijambo ngo ugasanga umukobwa namonera akavuze aratinya kuganiriza cyangwa umuvyeyi ntaganiriza umwana we ntibari close mukobwa ba close na mama wawe binashobotse ufise nyogosenge saba kuzura duga ko banyogokuru umenye nyogosenge yarameze gute baje bashiki baso bari bameze gute byari bimeze gute ugenda uramenye bigiye bitandukanye uko akavuze byarashika ugasanga umugore aravyaye hanze nicyo kintu nakubwiye umugore aravyaye hanze naho twari ko turabadefanda byarashika abagabo bo kuvyara hanze kera byari bihari ariko zava ku mpamvi zahe ari kure hari bundi buryohe yumvise mu mubiri arabukumbuye ntushobora gukumbura ico cyazi twagiye nivyo birashimishije rega bijya bintu kuko nico gituma wewe misi yose hari bigera ugeramwe ukumva urashaka urundi rubavu rwawe rega genda gwita rubavu kora ko mu rubavu rwawe niho mushira niyo muri ko muratembera umufatuko no kuvuga ngo kijye kintu utagikoza ntushobora kumva ikintu uri kurahomba pour le moment kubera ko muri kahise ntaco wakoze rero iyo umugore yagikoze peut-être kiriya gihe urazi ko vyaba ari wasanga kenshi ari ryambere atavye yari bwakore no kuvuga ngo igihe umugabo agiye kure ari gihe haca haza umugabo kuzaraza gutemberera kwa rugo arashinga icumu urumva uri akavuze neza reni hajya vyava mugabo rero uno munsi reka tuze tureyagana abavyeyi umwana w'ubujumbura ashobora kuba vingozi abavyeyi bavingozi yivira mu kinanira akarinda kwiza imyaka 30 atazi ingozi je ndabikunda cyane igisirimu ni ciza ariko ntidusirimuke usanga twarongoye bashiki bacu rega ntitumenyana nivyo nigeze kubwira papa ati burya nzo avasanga nararongoye umwana wo mu muryango kuko umuryango wabo ni munini ndabona iyo hapfuye umuntu yibaje kuganduka ugasanga rero n'akademo twize kuri etablissement imwe kanzinguwa iyo kihenda kakemera petite twagushika ku bindi tuyage ereka imiryango ganira ntukabwira umwana ngo uri kurasohoka uri kuja n'abahungu mwumvishe yuko ibiriyo biryoshe mugabo bivyari bihumye sivyo kuko bavuga ngo yihuse yavyaye ibihumye biraryoshe bavuga ngo umwana wona akayubatse neza biraryoshe yo muri quartier bavuga ngo ujya mu mama n'akarorero urumva biraryoshe bavuga ngo ujya mu papa rakunda urugo rwiwe hari ba papa urabizi ivyo bintu bibona kera weekend atora umuryango bagasohoka ariko hari abandi ba papa weekend twitorero dusajiki tugasohoka kuri beach madame hari adaheruka n'akanyama rero tuyage hama hagati yabubatse
bakominike amarangamutima yacu burya ntatubesha Yeah. kuja gukunda umuntu kubera ko ukurikiye ibi hamukaca ugaruka kuri je wasize ataponyo mfise mugabo ndakurira gym hari ibikorwa bigenda neza kurusha hariya wagiye ukaca ugaruka ivyo bintu bizotuma divorce zamaho kandi bashobora no kujamwo ubwicanyi kubera ko abagabo bashishwe muhongo kumubwira yuko yakoye miliyoni 10 yashize ko n'inka zibiri n'agashimwe kubera ko numvise ngo ari bundi buhinga bagira ugasanga umengo agaseke karacugaye n'agashimwe yaragiye gutanga ngo nasanze bimeze neza azi ngo yaratwikure ko mbe yatwikure mu myaka 20 heza bro communication genda hejeje muri maki tugaruke burya igiti kidafise imizi ntigishobora guhagarara cyane cyati no musi biragoye nuko abana buduhanuza bafite ibuku yakunabo ntavyo bazi none gashawo ucukura yi ni wa wundi yakuri mu biyiri yasohoka ari na ukuntu ikizungu sina chance no gusina mugasi bibi nitwoguma mu gihe caki mugabo twotoye bijya byacu tugakosora ibirimo tugatorana vyiza mugabo tukimu ivy'abahandi bizoduha ukuvuga ari abantu bubatse ako kantu gashimike ko mbasha bama mu biyeri mu mama pibiyeri n'abahungu s'abakobwa gusa turi kumwe nabo bose none gasha tuzokubaka gute no musi yari yageze yuko tuvuga tuti nimba papa yajano yatwara umuhoro agaca amitana tuje muri ibi yabari kwaranye ko ivyo nzokora je nubaka nimba mama yatora umukobwa atuye kuri umuhoro ingo tujane akamubwira ati mwaranje bizogenda ukuntu basenya kuno basenya hanya kuno umugabo wigenze kugenda guyu ko abari kugira bategura ikazoza ngo munsi papa naje duhuriye ko mama naco ahuriye ko n'umukobwa wiwe umwe wese atoragura indero yiwe naho itoragura mama ntaza gufata umwana mbwe ati burya ivyo wirwe mwemeze gute amubwire mwana ranje kuno ejo bizogenda kuno wapi akacaza kumutera induru ngo wanani yakunani wamuhaye yahendera wamubwiye yakunani wibutse kuyifoka buke bamubwiye ko abahungu bameze uko yarabumvirije kera ni habe iyo relationship kukuyaga hagati y'abavyeyi n'abana hama habe no kuyaga hagati ya bose kugira ni batinyana kuko ntuzoza kumpanuza ni Rwanda bigana kubwire ngo yo ngutabigiza ahubwo barasizwe n'amajambere nizo manuro duhana uno musi ruje ico novuga kimwe ndakeneye kubaka ndakubwiza kuri wa mukobwa uri kurana nkaba ni nkona gutigita inyuma urumva kugira tuje mu biri tugira ibintu muzoba umugore wanje no kuryohereza umubiri niko bimeze mugabo we wa undi nubaha abaye clear yaho ni nubaha ngati burya we butwokora uko tugira uniwazo umugore kubera namubona mu kindi kintu gisumba ejo ndakubona muco kumwe biye none nitwokwanka kaza na hari umuntu yavuze ngo nta kigongo c'akaribwa usanga abagabo rero nisimbiza ngo ndabivuga usanga bavuga ati none gashaho je ndakurya arakurya rero kugira twubake zigume duhere dufate igande uno munsi birashobora kuba vyanse kwa vye twe tube responsable nitumone ko je nkari ikintu kitwiciye pa kuko hari imfuvyi zubatse ni nyinshi kandi bubatse neza iki kintu c'uko dushyiramo amaranga mutima cyane ntitubone realite y'ubuzima nakantu kamara umwanya muto umuntu abagiye duhere ku ndero yakira tugosore ntivyera papa nabi nabimwe vyera tugosore bitwo bikorera ko ibindi two bikorera ko mwatsanga muri vya bindi ubu service yose abantu bakorera ni bahimbana gushurashura babizo usanga umukobwa umukoreye service akaryoherwa ngo ati ntakiri no kuri habazi canke nawe ukamwira ati je ntakiri no gusaba nabiki baramaze gukuri oya ndavyumva umwubatsi arafise byo amaze kuvyumva ninde yubakishije izo ngo muhembe umubiri reka yes mbashe nibaza ko tuganira isuje nziza nibaza ko zishobora gufasha abantu benshi cyane benshi nibaza ko bashobora gufashwa kumbure nibi inyamugabo numva hari masijo menshi numva ko twoganira son turagaruka kandi n'andi masijo aryoshe kumbure yamushobora gutahura dushimira kunzi basaba vibes kandi n'abatumirira kuri channel yawe. Okay, jewe ndashimye ku kiyago. Nari nabivuze ko atabijanye na kahisenze ariko ivyo ngenda ndumva bimwe ndabifata kundi. Ico no basaba bakunzi ba Siren Vibes na gukurikirana umuhungu cyane. Uyu muhungu ozi wacu arahari. Mbwa kandi umuhungu mushigikire cyane kubera ko meme no kumbuga ziwe ameze nka je ntakunda kuzikoresha cyane mugabo hayi ibikorwa bahudu tu extra kama video hama je cyo no bahamagarira nitwala the real nko yabivuze nkaba mfise channel yitwa The Real TV Show abenshi muranzi kuri indondi n'umuryango wanje peut-être muzombona canke ntimumbone byose birashoboka ari nko noza gufasha uyu ambwiye ati mfise umutumire ndifuza
yifuza ko twovanga ivyiyumviro byacu tukamukubita ibibazo ndakaze mu kubaza gusumba kwishura naho ntarashika aho nshaka mu kubaza ariko kandi The Real TV Show irahari kugira ibahe ibiganiro byiza hama kandi jewe ikintu no hugwaruka message ntoyi gusa no ishira mu rurimi rw'ikinyamazuru canke cabo babera be your own leader kuko nico nabimbwiye mbasha hariho impfuvyi nyinshi zubatse kandi ikibazo c'uko bavuga ngo umukobwa ntiyoheba iPhone 14 ntiyoheba voyage za Dubai za burindwi ntituba tuzi ibyo yagiye gukora kuko akazi bafise Bujumbura ntako tubona usanga ajya amapiza inkoko kandi wabo duharage ariko arakopesha kuri botike usanga panze inzu nziza mu Kinindo iwabo baba ku Musaga canke mu Kanyosha mu nzu ya makeki rero ivyo onye ntibishobora kugukanga mu gihe washize umutwe yuko umukobwa atari uwo kuzera inze umukobwa atari uwo kuzera umufuko w'umuhongo be your own leader be your own motivation vyuka senga hari batubeshe ngo wake pray wait ariko je mvuga nti run kubera ko iyo uri kuriruka uri nka Francine warazi yuko mwijya mirongo ari haza gukura inimero ziwe ashaka kwerekana ku isi ariko we ni wiruka muri ico gisagara ca Bujumbura uraza kubona abamama batunze imiryango abamama bariko baradandaza bitandukanye nawe urabe ico cose wokora cyo kuvyarira umusaruro mwiza bizotuma umuhungu atazogukanga uzomusaba service akagusaba cagitoriye c'umubiri nk'uko mbasha bivuze ashatse amahero zocu yamuha umuhungu uwukunda n'ivyanka muzofashanya kugira ngo nawe peut-être urashobora kuvisa ukuboko kwiza ariko afise kwiza kukurusha ariko atagize amahego yo gufata iyo ponyo nko wayironse bishitse ugamuha umutayi nimba ari umuhungu w'ubuzima bwawe mufise urugendo mwajanye nimukundane ya myaka 10 hacagira aho mwogiye gufashanya canke mwubake ukacibona Alan canke mbasha canke Frani Karaje agokubisa iPhone 14 mondwi ugiye wa Dubai buri kwezi ujayo nka gatatu ukacibona yuko mengo nivyo bitesa nizo zizo mugaruka gushurashura muhungu nawe ntugakangwe na visa ntugakangwe n'ivyo kora kuko hari wambwiye ngo je umpaye miliyoni 15 sino kwirukiyo ahubwo imigambi hari mu Burundi ni myinshi kuko n'aba diaspora benshi bariko baraza gukora rero benshi nuko biriko biragenda be your own leader be your own motivation work pray run. Yes, thank you. Merci beaucoup Mbasha. Jengo maninda wabwira ikintu kiyo mwabakobwa. Haje hari uruyuki ni. Je nabwiye bose. Ntabagirimpera ku bakobwa. Kuko kweri nibo batugiza abatugiza. Ishugwe n'uruyuki ni ibintu biri bitandukanye. Ishugwe ntigiruka inyuma y'uruyuki. Ahubwo uruyuki rusanga ishugwe aho riri. Yeah. Urumva reka tubabone mu bwo bumana kuko mwe muri imana kweri ikomeye kwera ko mbona byinshi gusoma n'abagabo mwihanganira byinshi reka tubizo nzuki zibahiga ishurwe niribe ntiruze risanga uruyuki ho ahanini uruyuki ningo rukeneye ico rukura ku ishurwe si ishurwe rikeneye ico rukura ku ruyuki mukobwa rero uri umugenzi wanje utari umugenzi wanje bikurabe kuko nkeneye wewe umeze uko uzombera umugore kugira nzosige twizera ko tubaho mu ivyo dusize nzosige mbeho ibihe birebire biciye mu bo twakuye twarondereye hamwe urumva ko azoba niteka ari yavuze witwa umumama witeka abantu bose barabira ko biraryoshe usumba kwitwa ati niryashana girirwa kuboregwa ibintu n'ibintu mbabari sije nabivuze abagabo natwe abahungu natwe nivyo twosharira tworeka turabwiye kuba abantu bagaba abantu bari magabo n'abantu bagabira tugende kugabira abantu dashobora kugaba tugende gushabira abantu dashobora kugwanira nitugwanira abandi gusomba abo twahisemo bazodusigaranira canke tuzokuramo ivyo dushaka kubera ko ishurwa ari ryo dukeneye turifate neza ntiturifate nabi kubera ko baruzuye hanze ntituzofata amazi bijyanye n'ituronda nivyo ni muri abo tuba dusize tubahanure tubabwire ati ivyo dushaka nibi kugira bibone mu iyo nzira nitwavugana ntidutinye nivyo twaciye muri byinshi ngo ncamboneka ko nk'imaraya hari ibintu byinshi nakoze warabikoze ntibisubira inyuma tubivugane byose bice mu kuri kugira umenye ingene umugore wazo ivyo ukunda nawe nivyo akunda kugira twubake neza nta kintu nababwira mwana y'umukurikirana Silent Vibes uyu mujamara akaza afise impano mugabo ndi kumwe n'abantu bafise impano babiri bose bakaze base kubakurikira rero kwiri n'umuntu wa muremure niko bakunda kumbwira nta kintu yes merci beaucoup bakunzi ba Silent Vibes wafashe umwanya wo kurikirana ikiganiro cyacu amanda gutumira kandi kuja kuri The Real TV Show ugende ugira subscribe amukurikirana ibiganiro vy'ubwenge kandi biryoshe cyane merci beaucoup Silent Vibes TV